tugire Kristo. Paul yarabwiye abakristo bakore ni mwibaruwa rya mbere yabandikiye mu kigabane cya mbere. Ari umurongo wa 4 yavuze ngo simengeshanya gukengurukira Imana kubwanyu kubera ingabirano y'Imana mwarose muri Kristo Yesu. Allo tugire Kristo. Ni musangwa amahoro ya Yesu Kristo, musangwe ingabirano za mutima mweranda zigwire kandi zikorere muri mwebwe, muri tsebwe, musangwe ububasha, ubushobozi n'ubudahangarwa bw'Imana imwe rudende ikora igaragarira mu butatu ubweranda. Paul ijambo yarivuze rifite ububasha, aranabisigura impamvu. Avuga ngo nkako muri we mwarabaye abatunzi muri byose, muba abahinga mu ijambo no mu bumenyi bwose. Hagikuzo Nyagasani, hagikuzo Nyagasani Yesu Kristo. Izi mpundu ni zawe Yesu, aya mashimwe na yawe Kristo. Kunda tukwamamaze ko watwitangiye, ugatanga umubiri wawe kumwe n'amaraso yawe, uragahora usingizwa iteka ryose. Ngo simengeshanye. Muri we mwabaye abatunzi muri byose, muba abahinga mu ijambo no mu bumenyi bwose. Muba abahinga mu ijambo no mu bumenyi bwose. Muba abahinga mu ijambo no mu bumenyi bwose. Ngo erega inawe mushingira Kristo irashemeye muri mwebwe, nicyo gitima atangabirano nimwe mubuze. Ubu mwiteze kumenyekana ko Umukama wacu Yesu Kristo niwe kandi azoguma bakomeza gushika ku muhero, kugira ngo ntihakagire ico bazobagiriza ku munsi w'Umukama wacu Yesu Kristo. Imana mudahemuka yo yabahamagariye kunga ubumwe n'umwana wayo Yesu Kristo Umukama wacu, nihimbaze mu mitima yacu. Niko rero turacyari ku munsi w'123 umunsi w'Imana, irigenekerezo rya 3 kwezi kwa 5. Turi mu izamu, turi mu isaha y'agaciro ya saa 9. Mwagize neza. Uku niko guturubuza abarotsi, uku niko kunaniza abapfumu, uko niko kwica abacakara ba shetani, uko niko gukura ikizira muri twebwe, imiryango yacu, mu gihugu cyacu, muri Afurika, muri Eklesiya ndetse no ku isi yose. Muri ya minsi 21 y'amasengesho twitegurira ukurira mu ijuru kwa Kristo, atubwira ijambo ngo ngiye kwa data ari we so wanyu, ngo ngiye ku Mana yanje ariyo Mana yanyu. Turi kumusugira 10. Vuga ngo turahiriwe maze. Ariko mwibuke ko turiko turasaba ukugendererwa n'Imana, kuko kinige Kristo ariko arabonekera abantu. Kugira ngo rero ushobore kugendererwa n'Imana byorohe, byuzure kandi biryohe, harimo kumenya kwihanganira ibikugerageza. Ariko wihangani ribimugerageza, kuko niya
mara gutsinda azambikwa amakamba. Isi irandusha shetani arangeza, nayo umubiri wanje nawona unyoroheye. Dukwiye kumenya ko Imana idukunda gusumba uko tubyibaza. Umubiri ntukakumeneshe ibanga, ntukaguteshe isezerano cyangwa amasezerano. Uyu munsi kugira ngo Imana ishobore kutugendera koko, kuri uyu munsi irarenga tubwira Imana ngo duhe ukwihangana mu ngorane no mu bigeragezo bitandukanye duhura nabyo. Kubera ko navuze ngo mwebwe abagwayi mujye kubwira Imana ngo duhe kwihangana mu ngorane no mu bigeragezo duhura nabyo. Kubera ko navuze ngo mwebwe mufunzwe muri mugasho. Kubera ko navuze ngo mwabagore, mwabakobwa, mwabahungu, mwabagabo. Kubera ko navuze ngo mwabashoferi, mwabainjeniye, mwabapolisi, mwabasoda. Nukiri jambo nta numwe atarikeneye. Na perezida arageragezwa kandi akageragezwa n'inzego yishiriye. N'umugabo w'igihanga arageragezwa kandi akageragezwa n'abagaburiye atunze bamwitira. Na patiri na musenyeri na papa arageragezwa. Na Trump arageragezwa. Mana mfasha ume kwihangana mu ngorane no mu bigeragezo. Kubera ko dusaba kwihangana tudasaba gukurwa mu ngorane no mu bigeragezo, nuko uyu mubiri tukiwambaye idushara kuba intambara n'igikunda. Byumve mwebwe mushaka gusenga mu izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Uyu mubiri tukiritera tukarisama nkunda Imana ukuntu yaduhutuje. Twavuga ngo mubiri ndagukunda cyane, ariko icyo nankurabora nzokwambika akajipo nguhe n'agaki n'akabutura. Nzokwambika supresi nguhe n'uduki n'udusogisi. Nzokwambika agashapo nguhebe n'udufime. Nzokwambika agasaha nguhe n'agashanete. Mubiri ndagukunda cyane, ariko icyo dupfurabora. Nzokugaburira akanyama nkongere n'agaceri. Nzoguha udufiriti ndaguhe n'akaboke. Mubiri ndagukunda cyane, ariko icyo dupfurabora. Mubiri ndagukunda cyane, ariko kimurabora. Ariko rero uwo mubiri tuvuga ngo urabora ni ingoro ya mutima mweranda. Imana yawuha agaciro, nicyo kintu yicariye ikoranye inama mu kucyuma mu bindi byose yaravuga ijambo bikaba. Niyo mpamvu Pawulo atanguye mu barigamba yambikiye abakorene ngo twaramaze kuba abatunzi, turi n'abahinga, ibihangange mu ijambo. Kuko mu ijambo niyo hava byose, niyo batangira umugeni mu ijambo, niyo bagaragariza ubwenge bafise mu ijambo, niyo batandukaniriza imbwa n'umuntu mu ijambo, niyo batandukaniriza inyamaswa mu ijambo, niyo batandukaniriza shetani n'Imana. Ariko abantu mutaramenya nawe shetani no kwitandukanya n'Imana, muracayitambira imfura zanyu imigisha yanyu bikemera. Niyo mpamvu ngo Imana iri mu ijuru, ariko Zaburi ya 2 ivuga ngo irabira igatwenga. Ariko nitwenga inezero itwenga ifise agahinda. Irashaka kugendana n'umwana w'umuntu yisobanukiye nka wewe. Mana
makwihangana mu ngorane no mu bigerageza. Iri ni jambo nturitakaze uno munsi ntabwo ushaka visitation divine. Ushaka Imana ikugendera mu byo ubayemo byose, uko uri kose, uko umeze kose, Mana makwihangana mu bigerageza. Tukishimira ubwiza bwawe urashaka, hari aho bitagufasha. Ntukishimire tayi yawe hari aho itagufasha. Ntukishimire amafaranga ufite hari aho itagufasha. Ntukishimire amashuri, ntukishimire amazu, ntukishimire imiduga. Ababyeyi benshi bagyaye bagaheka, amagufa yabo yanamye aho ku mpanda, ariko we w'Imana yarakurinze. Mbega niki wayikoreye iyo Mana yawe? Abagabo beza bafise amafaranga, ubushobozi bwabo bwanamye mu gahinga, ariko twebwe Imana yaraturinze. Mbega niki twayikoreye iyo mbyeyi yacu? Abakobwa beza bambara bakabekwa, udutaye twabo twanamye ku musozi, ariko we w'Imana yarakurinze. Mbega niki wayikoreye iyo Mana yawe? Abasore beza bafise amashuri, bafise ubuhinga, bafise ubwenge bwinshi, ubutwari bwabo bwanamye aho ku mpanda, ariko mwebwe Imana yarabarinze. Mbega niki mwayihaye iyo mbyeyi yacu? Ntukijogote ngo uragwaye, kugihe bimwe muzabazi murahiriwe, uri umukandidatire w'amahirwe. Reka kwirata ubugome bwawe, ureke kwirata ishavu ryawe rirerire, reka kwijogota. Hari ibihe byitandukanya n'Imana nimumenye icyo mwakoreye ubuzima bwanyu. Hari ibihe bibi mukiraya mu buzima bwanyu kazoba kwicuza mu myaka izokurikira. Indabwiye ngo mukomeze mudeke, Imana iradekesha. Iyo yaradekesha ahera kuri Kristo wagiye Getsemani, cyari igihugu gikeneye kurekwa. Kazi bavuga ati nzabanza ngo umugore mwiza azaguhoza muri rya mibabaro ikada. Kazi bavuga ati nzabanza ngo imisari 3, imisari 7 n'inkumi 3 nkamwe Imana yari yayo ikada. Ariko twari tuhari. Shema amina. Tacho twaye Imana yacu ngo tube turi basima. Niyo mpamvu mu bikugerageza nta mpamvu yo gutakaza ishimwe mu mutima wawe, uri ikivume nta soni. Urumva hariho n'abapasiteri muze kubene ngo urumva nyene ngo n'inzozi ziwe nimbi ngo kuba umugabo yamudisha, ubundi avuga ati Imana imumpa ndiye, ubundi muze atazondiye. Ngurumva nyene uwo mugabo yaragoye ngo avuge yaraturuye ngo abagora n'uguri kose mutanga y'amashuri nimusangire n'ubwoko ngo aramutuka akamwambika ibara. Ntabara umugabo atazi kwihagara ko ngo avuga ati umugabo ujuje inshingano nta mugore amutwareje uruhanga. Bagusuzugure kemere, timuramenye ikibaburanira. Ubundi ngo ni Imana nyene ingabo. Nimukomeza ntimumenye agaciro kanyu ko hejuru yanyu hari Imana gusa, mugakomeza mukaja munsi, ndabaraye batazobabundaguza amaboko. Mwebwe nyene mwambitse impeta. Ni kabiri, niko bimaze nibabahende. Turi gusengera saa 9, imitsima irinjizwa n'iki? Nukutisobanukirwa kwa kurinjiza imitsima. Umupfumu aracakuroga bikemera, umurozi aracaruko baracagutongera ko bikemera ngo bamushahuye. Bwaciye he? Bwinjiriye hehe? Aro Mana yanje, ninkunaniza ko twuzuruzura n'Imana. Kanatsinda wari umugozi w'inyabutati kibwirwa n'icumbi cerekwa n'ikibona. Ndavuga umugabo n'umugore. Ninkubenga genda utanga ituro ku Mana, Imana igukuriye inzitizi mu nzira. Uravuga iki kindi?
ninkwimico mfite ngenda ubwira Imana ikiguha kigwije gatatu nigwanga ico mfite kurya umutima wari muri Eliya se ukoresheje kandi akawukoresha ugwije gatatu maze umutima wari muri Eliya ukavukira mu ndakoriza nawe genda Imana ifise strategy zirenze urabwimbiriki urababatswa n'iki se muzokura rya harageza mu by'ibiryo by'abana bakutse bitaruko impano zanyu ingabirano y'Imana yanyu kuri mwebwe iri mu minwe y'ababaretse ntacyo nayihaye iyo mbyeyi yanje ahubwo n'ubuntu yangiri umva abandi yo ntiyari kubagirira ubuntu oya tubiganireko nta mutakazi imyidodombo ngaho tubiganireko wumve ko hari ikintu gifise gikomeye iryo ndomba sindarongo aho mwavuke mwe bapfuye bangana gute bizi ndumaze gukorora n'itsina guhitana gwisa amahirwe yo kugirirwa imbabazi abandi bacije abantu gatoye n'imodoka yaraho irakenda kubera umuvumo w'isoko nibo bahisemwe abavukira kana nibyo by'ukurekera uyu musi w'icumi sindi kubahenda turi gusaba gukomera mugabo yitwa Labani sebukwe wa Yakobo wari musi w'icumi Yakobo aravuga ati nkibaye ngangiriki narongore abagore banduhije ndababyara ko banduhije nsankuranya njari ndabaye nkori Labani agira ubwo kubw'umwanzuro wa Yakobo bwo kwemanga icari navuga ati ndasubira kwa data nabucenga Labani agira ubwoba aja kuragutsa mwarimu kino musi gufata icemezo cyo gukomera ubanga akaja kuragutsa yaja kuragutsa Labani agiye kuragutsa Imana yanyakuntunga ntiyabwira ko ngo ari kurakuragurika Imana iragenda ibwira umupfumu nguze kumubwira ko ibyafishe byose birose ko Yakobo naceceke uwo ni umwishwa wiwe gakaba n'umukozi we akaba n'umukwe wiwe yemwe ibintu biraza vuga ngo biraza birakaza kandi birakaza neza ahantu turi hari Imana iri jambo riri mw'Imana iri jambo rimwe ububasha Pawulo avuze iki mwarose byose n'umenyi bwose n'ubudahangarwa bwose kubw'ijambo murarondera iki kindi uno mazina ngira ari utazi ko atabwira kuko ataranarongorwa bo usabira muri sansiro authentique reka mbibaritse abantu muri ko muri dodo buriya umuzima n'umuhishi murazi ko batandukana iyo muvuga ngo urya muntu ni muzima mwamushingiye ku muduga afishe inza afishe ibyumvira afishe iki iyo muvuze ngo ni umuhisi na mwamushingiye kuki irongwa ni rugugu ngo mama bwira impamvu imwe mundakwiye kwidodomba mu buzima bwose mubayemo ariko nanababwiye n'indi mpamvu kandi ngira ndanayere ko ikwiye gutuma widodomba mu buzima bwose ubayemo uridodomba ukuri umunyabyaha widodombe uko wakoze icyaha ukacihana bikanga kugihe uri imbundeke yacu kandi bazose kubahenda Imana ibabara incuro 7 kundwa yabibwiye Kayini yari yamaze kumuvuma mudaceza kenda musome mwitanguriro kandi yabwiye Kayini yari yamaze kumuvuma ariko mugenza kugira ngo nubikimuka Kristo nawe yarabivuze incuro 7 kundwa kwari kugira ngo ntuvume mugenza wavura uhinduka ikimuga muri mwisi y'umwuga iyo wase kubabarira ugenda uri kimuga ugenda uko cokoreka kavuga ucinara guhanye wa kigugu Imana ati comoka ukuguru kwavuye ukuboko kwavuye imoto yafyonze umwana yagwaye igitega cinji ntumenye ko igituma bigusanga kandi utaraguze utagirana ariko wera umuntu byanse kubabarira gendera kuri bekiye kandi kugenda kuri bekiye mwisi y'umwuka ni kugenda nibikorekore ni kugenda n'ibyago naba hari ubutunzi mukwiye kwishimira nujya muntu yaguciriye ko amate nujya muntu yakurenganije tuzokogwe n'ikisoni zukumbwira uti mbabarira aya musore kandi ubizi kuri mukuri utarukwiye gusaba imbabazi kandi ubizi kuri mukuru utarukwiye gusaba imbabazi niryo banga urayemo yakoresheje kumwishwa wiwe Loti
mbabarira rwose ngo wayendera azana kugira ngo urumva nyene ngo ibyo wamore kandi wumve neza ko atari byo wamukore ngako mwirirwa muharire kuko atazoba arakura kiri umwana nguti nyeza rwose nico nagusaba nabwiye ati nakwejeje kandi narakwejeje tuzovuge ngo none ngo kukomeza ugirije ukomeza ugira uracomoka wirenganire imbabazi ziwe zizogwerekeza nawe bundi yishi iriko ibinofunofu iriko ibingonongoro kandi aho muri ko muradekera muhozo hadekere mwishi bigaragara no mwishi bitagaragara impano y'Imana ntimukayireke ngo bapfe kubusa igihe cyose ugeze mu munezero wawe uhura n'ibikugerageza iyo utabaye umwana w'umuko umwana w'ubwenge uratakaza intoranwa yawe mbamana kwihangana mu ngorane no mu bigeragezo imamana kwihangana mu ngorane no mu bigeragezo Imana ikizi kugenderere matsi iryo sengesho ryo ku munsi w'icumi mu misi 21 yo gusenga dusaba Imana ngo itugendere kugira ngo iki gice cya kabiri iki gice cya kabiri itrashi ya kabiri gukoramwe mu gice twigirike twigaze umusaruro Mana uri Imana reka ndabivuke abarundi babyumve ababyeyi babyumve n'ibibondo bibyumve reka ndabivuke kandi ndabisubire abagwayi babyumve bakire gukira mu izina rya Kristo abagore babyumve abagabo babyumve abasore babyumve abigeme babyumve ababoshwe babyumve babone kubohoka umva eregura Imana uhagaze ku musozi eregura Imana uduhesagireza we eregura Imana uri Imana mu bigoye eregura Imana uri Imana mu bukene eregura Imana uri Imana mu bugumba eregura Imana uri Imana mu madeni eregura Imana uri Imana y'ubutsari eregura Imana uri Imana y'imbabazi eregura Imana uduhezagireza weda turi Imana ewe Yesu uri Imana anita bivuge abandi mwanyitabirira mukamvugiriza n'ingoma n'umugere mugashirako Mana makwihangana mu mibabaro mu bigeragezo mu bisusuguriro aha niho turonkera iki ingazi yo kuzamukira ko tukagera kuri rwa rwego rw'abantayegayetswa Pawulo ariko arandikira abakristo b'abaromani yarabwiye mu kigabane cya 12 ibijanye n'ubuzima bushasha muri Kristo ushaka kwitegurira kugendererwa n'Imana utaritegurira kugira ubuzima bushasha ndondera umurango umwe gusa ariko mu nkundire nsome sinigisha ndasoma kandi ninsomo soseko ninsomo wakira bene wacu ndabahanuye kubw'ikigongwe c'Imana ngo mwihereze mwebwe nyene bwambagwa nzima nyeranda kandi ishika Imana kunyotsa uko niko mwoba muyobokeye uko niko mwoba muyikoreye kubw'umutima kandi nimureke gufata imigenzo y'iyi si ariko nimuhinduke mukwama munagura ubwenge bwanyu kugira ngo musobanure neza ishaka ry'Imana iciza igishimishije nikirangutse neza kubera ingabirano nahawe ndababwiye mwese uko mungana ngo mureke kurenza ingero ukwishima uko mutari mugabo mwishime uko muri mwe wese ku rugero rw'ukwemera Imana yamugereye nk'uko no mu mubiri wacu dufise ingingo nyinshi ariko ingingo ntizigire igikorwa kimwe zose niko kuko na twebwe naho turi benshi tugize umubiri umwe muri Kristo kandi umwe wese ni ingingo y'abandi nuko rero kubera ubuntu twagiriwe nidufise ingabirano zimwe ari y'ukubura iby'Imana nitubigire rufatiye
ku rugero rw'ukwemera kwacu. Ariyo kunganira abandi, nitugume tubunganira. Ariyo kwigisha abandi, nitugume tubigisha. Ariyo kuremesha abandi, nitugume tubaremesha. Uwutanga ntagerenganye, uwurongoye abandi nabigirane ubwira, uwugirira ubuntu abandi nabigirane akamwema. Urukundo rwanyu ntirugira agahemo, murushirizeho guha icyubahiro urukundo rwanyu ntirugira agahemo, muzira kabi, mwihambiriye kucitsa, nimukundane nk'abavandimwe, umwe wese arushirizeho guha icyubahiro mugenzi we. Ntimugire urwangara mu mwitwarariko wanyu, mwamane igishika umutima, mukorere umukama. Nimunezerwe n'ibyo mwizigiye, nimwigumye mu bibagora, nimwizigitirire mu bisabisho. Nimufashe aberanda bari mu bukene, nimushime guha indaro ingenzi. Nimuhezagire ababahama, mubahezagire, nimubavume. Nimunezeranwe n'abanezerewe, nimurirane n'abarira. Nimwame muhuza ibyiyumviro, nimuhahamire ibiri hejuru, mukunde riho ukwegakwegwa n'ibiciye bugufi. Nimureke kwigera inkerebutsi, ntihagire n'umwe musubiza ikibi ku kindi. Nimwitwararike gukora ibyiza mu maso y'abantu bose. Gerageza uko mushobora kose kubana mu mahoro n'abantu bose. Mureke kwihora mwebwe nyine bakunzi banje, ariko mubihebere ishavu ry'Imana. Nanone handitswe ngo uguhora n'ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, niko umukama avuze. Ariko umwasi wawe niyasonza uramugaburira, niyanyoterwa naho umuha ico kunywa, umuhe ico anywa. Niwagira gutyo uzomurunza amakara yaka ku mutwe, ntutsindwe n'inabi, ariko inabi itsindishe ineza. Nimunezerwe n'ibyo mwizigiye, nimwigumye mu bibagora, nimwizigitirire mu bisabisho n'ibyo nimunezerwe n'ibyo mwizigiye, nimwigumye mu bibagora, nimwizigitirire mu bisabisho. Ibintu bitatu. Anitaho ubwenge, anitaho ubweranda, anitaho ubutore. Hariho ubwenge, ubweranda, ubutore. Ubutore ni umubiri, ubutonganuka bw'umubiri. Ubweranda ni umushaha, esprit. Ubwenge ni umutima. Umuntu agize n'ibimba bitatu bikuru bikora murabizi. Kugira rero ushobore kugendererwa n'Imana mu buzima bwose ubayemo, ni uwo murongo w'Abaromani, Romains 12, umurongo wa 12. Nimunezerwe. Mana mu mutima wo kuyangana, mu bingora, mu bimbabaza no mu binduhisha. Nimunezerwe n'ibyo mwizigiye. Icyo wizigiye uwo ni umushaha. Umushaha wizigiye ububasha bw'Uwiteka uhorana akanyamuneza. Nimwigumye mu bibagora, ubwo n'ubutore. Iyo ugowe si ngombwa ngo ugoke. Nimwizigitirire mu bisabisho, uwo n'umutima. Bwa bwenge bukubwira ati naho byagenze ukubwira uko, umutima. Ni ibintu bitatu. Amashiga 3 azagutekera inkono, ugatsinda intambara z'ubwoko bwose. Umugabo yaguteye akazogaruka, umwana wabuze ukamuronka, utunzi watakaje ukaburonka. Ngibi ni kunezerwa nibyo wizigiye, kwizigira Imana. Abaromani 4:4 namwe bisobanukirwa neza. Muyigumye mu bibagora, ni kwihangana ugakomeza ukagira neza. Wizigitirire mu bisabisho, ni guhorana umutima wishimiye Imana. Uwishimiye
iramuzigama mu buzima bw'ibisigaye byose n'urusaku. Ishimira Imana, izigira Imana, ukora ibitunganye. Imana irayizi kugenderera. Imana iduhe umugisha, Imana itunezereze, Imana iturinde kubabara, Imana itwagure imbere, Imana iduhe umunezero, Imana itugeze ku cyo ishaka ko tugerako. Muti none ninde yobishobora ibyo bintu? Reka tumurabe muri Zaburi ya 31. Mukama ni wowe mahungiro yanje, ese no kwigera nteterwa. Nunkize kubwo ubutungane bwawe, utega ugutwi amajambo ndiko ndasengeramwo, kandi utebuke undokore. Urambera urutare rw'ubuhungiro Mukama, umbera inzu y'intamenwa kugira ngo nkize. Nkako niwe uri urutare rwanje n'uruzitiro rwanje rutamenwa, kubera izina ryawe uransha imbere, uranyobora uyu munsi. Uyu munsi urankura mu mutego abansi banteze, kuko niwe uri ubukomezi bwanje. Mu minwe yawe dawe niho nshize umutima wanje. Warancunguye Mukama Mana y'ukuri. Ndanka abihambira ku bitagira mvura, ariko jeho ndakwizigiye kuko uri Umukama wanje. Nzokwama mpimbariwe mu ijambo ryawe, nzokwama nezerewe ubuntu bwawe, kuko niwe wabonye amarushwa ndimwo, uraheze utera intambwe yo kuntabara, uramenya amaganya y'umutima wanje. Niwantaye mu minwe y'umwasi, uwatumye mpagarara hagutse. Nungirire ikigongwe Mukama, kuko ndi mu marushwa, amaganya yareze amaso yanje, kandi umutima wanje n'inda yuzuye agahinda. Nkako ubuzima bwanje buriko burashira mu mubabaro, umutima wo kwihangana nkomere mu nshingano washinze. Imyaka yanje nayo iriko irashira, iyonga igashirira mu miniho. Ubukomezi bwanje burayonga kubera icaha canje, amagufa yanje yabunzwe. Imbere y'abangwanya bose Mukama nacitse agahago, mbabarira. Kuba banyihohonya guhora ku ngoma bikarushirizaho. Abanzi nsigaye ndabatera ubwoba, abambonye ku nzira baca batabagahonga. Naribagiwe mu mitima y'abantu kujya ku wapfuye, sigaye meze nk'ikintu bataye. Ndumva amajambo benshi bandemera, ubwoba bunca nino. Bahurikira hamwe ngo bandwanye, bakasha inama y'ukunyica. Ariko jewe ndakwizigiye Mukama, mvuga nti niwe uri Imana yanje. Imisi nzomara iri mu minwe yawe. Nkura mu minwe y'abansi banje, unkize abampama. Tamanzurira umuco w'amaso yawe ku musabyi wawe, unkize kubw'ubuntu bwawe. Mukama, singateterwe igihe ndagutabatse, nihateterwe nyabuna ababisha banumire ikuzimu. Ab'umuntu mubesha baragacika ibiragi, abo bashinyaguriza intungane bakavugana ubwishime n'agakengegwe baragacika ibiragi. Ese ukuntu ubwiza bwawe ari ntangere Mukama, ububikiye abakubaha, ukabwereka baguhungira ko bene Adamu ubabona. Ese ukuntu ubwiza bwawe ari ntangere Mukama, ububikiye abakubaha, ukabwereka baguhungira ko bene Adamu babona. Ubanyegeza mu bwigobeka imbere yawe, kure y'ubu guriguri bw'abantu. Ubahisha mu bwugamo bw'ihema, kure y'abahorera gutongana. Ubanyegeza mu bwigobeka imbere yawe, kure y'ubuguriguri bw'abantu. Ubahisha mu bwugamo bw'ihema, kure y'abahorera gutongana.
Mukama nahezagirwe kuko yangiriye ubuntu bw'agatangaza mu gisagara cugarijwe. Amen. Naje navuganye igihe ababuni, naraciwe mu maso yawe, ariko warumvirije ijwi ryanje igihe natakamba ndagutabaza. Nimukunde Umukama mwebwe bayoboke biwe mwese, Umukama arazigama bamwemera, ariko abakorana ubwishime abasubiriza mu ndumane yivuye inyuma. Nimukomere umutima wanyu ureme, mwebwe mwese mwizigira Umukama. Mukama turagushimiye cyane. Turabizi ko hahiriwe umuntu wagiriye ikigongwe. Turabizi ko hahiriwe uwicaha ciwe cagiriwe ikigongwe, w'igicumuro ciwe cahanaguwe. Uwo wewe Mukama udarura kwicaha niwe afise ubuhiga. Umuntu wese umutima wuzira ububeshi niwe afise ubuhiga. None twagusabye ikigongwe, wakoze kukitugirira. Komeza utwubake, komeza udusanasane, komeza utunagure. Dawudi yavuze ngo igihe nari nkinumye, amagufa yanje yashira bungwa, nkirirwa ndaniwe umunsi wose. Ijoro n'umutaga ikiganza cawe carandemera, ingoga zanje zikamerako nkuma nk'uwagaduwe n'ici. Natwe turahiriwe ko tukubwiye ibyacu, tubisize kuri uyu musozi ntitugiye tubyikoreye. Magaze muri Matayo 11:28. Kristo Yesu ko wamagaye ngo mwebwe mwese muje kandi muremerewe ndabaruhurira. Ibyacu urabibona, ibiduha murabibona, ibitugoye urabibona, ibitubabaza urabibona, ibituruhishije urabibona. Dukomeze, tunezereze, duhezagire, tubohore, dutabare, dutere iteka kandi dutetere mu makuba atandukanye wo musuduha umugisha. Natwe turakwemeye ko twirirwa tuvuga ngo duhe kwihangana mu ngorane no mu bigeragezo, tugume turabasirikare bawe we Kristo Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo ubwiza bw'Imana tubwakiriye mu buzima bwacu, kandi turahiriwe kuko Umukama agiye kudutera iteka akadutetura mu makuba atandukanye. Uyu munsi ukatubera umunsi w'umugisha gusumba uko tubwibaza. Amen.